turi kwigenekerezo rya 27 Rusama mwaka 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akabara amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagitse. Abantu batatu nibo bishwe 13 barahagarikwa bidaciye mu mategeko nayo batavuga rumwe na leta bane barahohoterwa. Ivyo tubisanga mu cegeranyo ca burindwi ca SOS Torture Burundi. Abarundi ngo ntibakwiye guta icizere kuko ngo ibintu bitegerezwa guhinduka mu Burundi. N'ubutumwa bwa Ketty Nivyabandi akaba yabivuze mu ihuriro ry'abarundi baba mu gihugu ca Canada. Mu mpera zano makuru yacu turakurikira ikiganiro ku isoko gishimikiye ku ngeso igize imisi mu Burundi yibonekeza aho abantu bariko baricwa ku bwinshi bwitwa abarozi. Naho mukanya Dasubiye kwa ikaze muri ano makuru yacu tuyatangurire mu bijanye n'umutekano. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura ngo bakwiye kwama barikanuye bagatanga inkuru ku bijanye n'umutekano. Hagashingwa kandi amatara abiri ku rugo rwose kugira aboneshe hanze y'urupangu. Fredy Mbonimpa umukuru w'igisagara ca Bujumbura amenyesha ko ivyo ari bimwe mu byo fasha gutuza imigwi y'abagizi banabi itegera abantu bariko barataha mu zabo ikabatemaguza imipanga. Ivyo akaba yabimenyesheje kuri uno wa gatandatu aho bariko barabira hamwe ico kugwa ngo batuze iyo migwi. Fredy Mbonimpa turabona yuko hariho ubundi bugizi bwa nabi bumaze imisi bugaragara aho abantu bakoresha bategera abantu batashika batema n'ibipanga. Nta yindi nyinshi atari gusaba la population kuba vigilante kugira barabe bakurikirane kuko ntivyumvikana umuntu aza gutema umuntu ku rupangu kandi twarabuzemwe abantu bamwe barapfa abandi barasinzikana. Twasavye abajeje intwaro hasi yo kugerageza gukurikirana kurondera inkuru kugira dutuze ubwo bwicanyi. Nje twanatumye dusaba ko abantu bashira amatara abiri ku ngo zabo kugira habone umwanya politike cankwe gutunganya neza amatara yo mu gisagara ku mabarabara tube turikora ku buryo bw'abene gihugu kugira dushobore kubona amatutuze abagizi ba nabi. Iyo ngingo ikaba ifashwe nyuma yaho hari abantu bamaze kugandagurwa nabo bagizi ba nabi. Aha ni nka Bruno Simbavimbere yararongoye umugwi Amical des Musiciens mu Burundi yishwe atemaguwe kwigenekerezo rya mbere ntwarante uyu mwaka. Ivrar Giskwaswa yahoze arongoye igisagara ca Bujumbura yakomerekejwe nabo bagizi ba nabi hamwe na Asana Ruvakuki akora radio y'abafaransa RFI yatemaguwe ariko aratahuka kugwiwe. Ibibazo vya leta bisoza ku ishuri shingiro nayisumbuye birimirije bikaba bizokogwa kuwa 11 kugeza kuwa 13 ruheshi. Ubusuma bwabaye mu mwaka uheze busa n'icigwa ku Bushikiranganji bw'indero kuko Umushikiranganji asaba ko ivyo bitosubira. Dr Janvier Ndirahisha akaba yibutsa intumbero yo kwiga no kwigisha neza. Frank Kaze aratwibutsa bimwe mu byaranze ubwo busuma. Ivyakozwe na Benjamin Manirambona yari umuyobozi w'ishuri ry'imyuga mu Gatumba ntawo vyibagira. Uwo muyobozi w'ishuri yigize umunyeshuri kugira aje gukorera ikibazo abanyeshuri b'ishuri ryiwe. Benjamin Manirambona yafashwe ari karakora ikibazo n'igipolisi giherekejwe n'Ubushikiranganji w'indero. Yaciye acirigwa urubanza arapfungwa. Imbere yiwe ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Bubanza nibwo bwatanguye kwibonekeza muri ubwo busuma aho abigisha bahereje ibibazo n'inyishu vy'ikibazo abanyeshuri babo. Bamwe mu babikoze bakaba barafashwe bacigwa urubanza rwo gupfungwa no kwishura ihadabu. Akambo k'Umushikiranganji kakaba rero kaje hageze. Twibutse ko mu mwaka uheze hari abantu bagiye kucerekana twimbiye ko uyu mwaka atabazosubira. Aha rero mpamagariye abarimu bose abegwa no kucungera ico kibazo yuko atakamara kukureka ngo umwana yibe canke bunyene bamwereke kuko nta kamaro umuhaye kuko aca yigira imbere atanakimwazi. Dr Janvier Ndirahisha aboneraho akaryo ko kwibutsa ico kwigisha abana n'ugwaruka bivuga. Aha kandi mboneho no kwibutsa kandi abarimu muri rusangi ibanga ryo kurera, ibanga ryo kwigisha kugira ngo turamure incabwenge.
hari ico basigaye bavuga ngo barunguruza ni nka kurya umenga umwana yiga gutambuka akazohava bimenya nukuri ngo ndakigarukeko bumve yuko arabigisha barezi bategerezwa rero kwigisha nkuko bikenewe hama bakaramura igihugu urwaruka ruciye ubwenge. Hasigaye indwi zibiri rero kugira ibibazo by'abahejeje amashuri yisumbuye n'abahejeje amashuri shingiro bikogwe. Abanyeshuri 93,472 b'ishuri shingiro n'abanyeshuri 11,000 akaba aribo bazokora ivyo bibazo mu gihugu. Ndagukengurukiye Frank Kaze. Dutandukira no makuru yacu mu bijanye n'ubutunzi. Banki y'urwaruka igiye gushigwaho mu Burundi. Iyo ngingo ikaba yaremejwe n'Ubushikiranganji yakoranye mu ndwi iheze. Uwo mugambi wo gushiraho ibanki y'urwaruka uzobuje gutorera inyishu iraba ku bibazo bitandukanye bibangamiye urwaruka muri kino gihe. Kurikira Prosper Ntawugwamiye n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta. La jeunesse burundaise fait face à de nombreux défis de la vie. Urwaruka rw'u Burundi rurahura n'ingorane zitandukanye mu buzima bwago. Ivyo navyo bikava kwigwirirana ry'abantu ku kubura akazi n'ikibazo c'ubukene. Umugambi wo gushiraho ibanki z'urwaruka wavuye mu gushaka kwa leta y'u Burundi yo guteza imbere urwaruka mu bijanye n'imibano n'ubutunzi. Ivyashikirijwe kwigwa hasabwe ko amafaranga yoja muri izo banki yotangwa na leta ku bice 15%, ibindi bice 85 bikava mu makomine. Amafaranga akenewe akaba angana n'imiliyaridi 10 z'amafaranga y'amarundi. Inama Ubushikiranganji ikaba yaciye yemeza La adopté. Mu bijanye na politique, umurindi wese ahari ngo arakwiye kureka kwihebura muri kino gihe kuko ibintu bitegerezwa kuzohinduka mu Burundi. Ariko ivyo bizoshoboka ngo habaye kwitanga ku muntu wese bagahaguruka nk'umuntu umwe bakagwanira ukuri. Ivyo vyavuzwe na Ketty Nivyabandi ari mu runani rw'amashire hamwe yigenga haranira agateka kazina muntu mu Burundi, aho hakaba hari mwihuriro ry'abarundi bahungiye mu gihugu ca Canada. Nibaza ko cambere umurundi wese ahari ibihe turimwe n'ibihe bitoroshe twimazemo imyaka 4, ariko umurundi wese ahari yarakwiye kutihebura. Nivyo mu misi ya mbere abantu Burundi benshi barahagurutse bahagaruka ari benshi, ariko uko imyaka igenda niko abantu baguma bahagaze bagenda bagabanuka. Umwe wese ariko aratangura kwirabira ubuzima bwiwe kandi n'ibintu vyumvikana, akirabira utwiwe, ariko kugira ngo igihugu gikire gisaba yuko twirengera tukaraba ineza ya twese abarundi bose. Numva bisaba yuko tuja hamwe kandi bisaba kwitanga, kwiyumvira hamwe n'abandi no guhagurukira ukuri. Akarorero, uno munsi abantu barabatwara barafata ku nguvu, umuntu baramutwara mu ibarabara abandi babona. Mugabo ubwoba bwarateye ku buryo naho haba hari abantu barengana atanuvuza induru, uwo muntu yagenda ntihagire n'uvuga ikintu na kimwe, ubuzima bukabandanya nk'uko umenga nta cabaye. Numva bisaba nuko turinda tukemera guhagurukira ukuri, tukavuga yuko iyo umuntu ubuzima bw'umuntu butotejwe twemera natwe nuko ubuzima bwacu ahubwo bwotakara hako uyundi muntu wundi yicwa canke agirirwa inabi nyinshi iri ntwari yuko irakora. Umva bisaba kurinda, bisaba kwizera, kwemera muri twebwe ko ubundi Burundi bishoboka, ntitwihebure tugira ngo Burundi nta mahoro tuzofa twararonse. Oya, turabishoboye cyane. Umugabo utegezwa kwiyemera kandi tukarinda ntitwihebure. Tuve mu bijanye na politike twerekereza mu bijanye n'agateka kazina muntu. Abantu 3 nibo bishwe, 13 barahagarikwa bidakurikije amategeko, abandi 4 bari mu migambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi barahohoterwa. Ibi tubisanga mu cegeranyo c'ishamwe SOS Torture Burundi cyo mu ndwi iheze. Eme Kwizera ajejwe kumenyesha makuru muri iryo shirahamwe akamenyesha ko urwaruka rw'imbonerakure abajejwe gucungera umutekano w'abanyagihugu hamwe n'abari kora mwiperereza ari bo bagirizwa ayo mabi yose. Tumukurikire. Cegeranyo casohotse kuwa 2025 rusama 2019 kigaruka cyane ku mahohoterwa y'agateka kazina muntu abandanye gukorwa mu Burundi,
aho twovuga cyane cyane kwigandagurwa ry'abantu batatu ryakozwe mu indwi. Umwe yari umupolisi yagandaguwe na mugenzi we, uwo mugenzi we nanye nabagandagurwa mu nyuma n'abari bajeje kumucungera, aho hari tariki ya 20 z'ukwa gatanu 2019, aho hakaba hari mu ntara ya Kirundo. Tubagarutse kandi no kwigandagurwa ry'umusirikare yagandaguwe n'umupolisi mu Ibubanza, hari ku genekerezo rya 22 z'ukwa gatanu 2019, aho uwo musirikare agandagurwa n'umupolisi ajeje gukingira abanyagihugu. Yesu Burundi kabandanye riraza umutima uhagaze nuko ibigwanisho vyaguriwe gukingira abanyagihugu bibandanya by'inkumbi. Yesu Burundi yarangira tohoza iraduma n'utoke ku mahagariko y'agasakisaki yakozwe mu yindwi, aho abantu bashika ku 13 bahagaritswe, harimo 5 bahagaritswe mu ntara ya Bubanza, abandi 4 bagahagarikwa mu ntara ya Bururi. Abo nabo bakaba bari abana bo kuri lycée communale ya Kiremba, abo bakaba bahagaritswe n'ujejwe iperereza muri iyo ntara. Abandi 2 bahagaritswe Gitega, abandi 2 nabo bahagarikwa mu ntara ya Makamba. SOS Burundi yarabonye yatahoje kandi yabona ko ibintu byo kutoteza abatavuganwe n'ubutegetsi byabaye nk'umugenzo mu gihugu cy'u Burundi, aho mu ntara ya Kirundo abanywanyi 4 b'umugambwe CNL bahohotewe n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD b'umugwaruka gwabo, aho hari muri commune ya Ntega, aho bari bihaye karibu mu miryango yabo, bakabahohotera bakabatoteza, mbere 2 muri bo bagahava bakajanwa no kwa muganga. Aho twumyesha ko muri ivyo byose tutangazwa n'ukuntu igipolisi aho gusukamwe mabisi kibandanya gishigikira canke cifatanya n'abo ariko baratoteza abandi. SOS Burundi gagarikwa umutima rero uhagaze nuko ivy'agatakazi na muntu bibandanya vyunyuka mu gihugu, mu gihe twari tubona ko ubutegetsi bwari bukwiye cyane kwihutira gushira icyuka ciza mu misi bariko baritegurira amatora, hama igahamagarira leta ko yokwikubita gashi igafata ingingo zituma ishobora kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yashyize ko igikumu mu bijanye n'ivy'agatakazi na muntu. Nkuko twari bashikije mu ngingo nyamukuru zigize ano makuru yacu, abantu barenga 10 buri mwaka baricwa bagirizwa ko arabarozi badaciye n'imbere y'ubutungane. Rimwe na rimwe ugasanga n'igipolisi kirahenzwe kigakoreshwa mu guhohotera abo bantu. Amatati y'amatongo canke ukutumvikana mu vya politike usanga kenshi arivyo vyihishije inyuma y'iryo honyangwa ry'agateka kazi na muntu. Ikiganiro ku isoko c'urunani rw'amaradio Inzamba, RPA na Television Essence caraciye hirya no hino ico kibazo c'imibano. Mugenzi wacu Emmanuel Niyungeko w'iradio RPA ijwi ry'abanyagihugu aratwibutsa abamaze guhohoterwa bagirizwa ko arabarozi kuva mu ntango z'uno mwaka w'2019. Tubikurikira. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri niho mu Burundi habonetse ibintu bisa nabishasha mu bijanye no kwemera ivy'uburozi. Ku mbuga ngurukana bumenyi harakwiragiye ireresi y'abapolisi b'igihugu bariko barakubagura umunyagihugu Elison Vyemero, umutama w'imyaka 70, bamwagiriza uburozi. Neza na neza hari ku musozi Mugara wa komine n'intara ya Rumonge. Inyuma yaho gato buramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana yarishikiye ku musozi Mugara muco yise guhumuriza abanyagihugu. Yaremeje icese imbere y'abanyagihugu kuburozi bweze kuri uyo musozi. Aha yaciye asaba abanyagihugu kuvavanura niyo ngendo. Sentare nkuru y'igihugu yahavuye nayo iciro urubanza rw'ikibiriraho abantu 3 bari kumwe na Elison Vyemero bagirijwe kwica bakoresheje uburozi. Ivy'ukwemera uburozi rero bikaba bimaze gutuma abantu benshi mu gihugu bahasiga ubuzima canke bakangara. Nk'akarorero mu ntara ya Cibitoke yose kuva umwaka utangura hamaze kugandagurwa abantu 13 bazira uburozi. Ako kaga akaba atakomene n'imwe yo muri iyo ntara hasize inyuma. Ukaba wifuza kugira icyo ushikirije rw'imyaka iri hagati ya 50 na 80 icagiye cibonekeza nk'uko bivugwa na bamwe mu bajejwe intwaro. Abenshi bagirizwa uburozi nk'icitwazo c'abagomba kubomora mu matongo. 2 gusa nibo bigaragara ko boba bazize ivya politike. Ubwicanyi rero bushingiye ku kwemera ibintazi bwagiye buvugwa cane ahatari hake mu gihugu.
Iyo nyifato ngo ijanye no kwemera ibintazi kandi ubuvyemera akabishira mu mutwe biranamugira ko ingaruka. Iyo ni insiguro ya Paul Nkunzimana yanonosoye ivy'imibano. Tumukurikire. Ni ibintu kubera ko umuntu avyemera urashobora gusanga aciye agwara, ariko mugabo kutavyemera ivyo bintu bimufata. Ariko icyo biba biva ko cyane usanga biva ko ku matati y'amatongo cyangwa ari abantu batumvikana kuvyerekeye vya politike bihari cyangwa ari ibyerekeye ubwoko. Nibaza ko kutamenya ari no kuvuga ibintu kandi nibaza ko ikibazo ubitanga nk'abantu bavuga ati bibonekeza ko atari ivyo cyangwa abantu bakubwira yuko ngo wagendera ku rutaro. Ivyo nivyo abantu gusa bemera kubera yuko byo babisiga ubwenge bwabo, kuko ibintu bibihanira gatoyi ibintu biva kuza abantu bemera. None amategeko mpanavyaha y'u Burundi yo bategekanye iki kuvyerekeye uburozi? Kubona abanyagihugu bahitamwo kwihanira uwo biketse ko ari umurozi, vyo biva kuki? Inyishu tuyihabwa n'umushingwamanza Syriac nibitegeka. Amategeko y'u Burundi cyane cyane mu gitabo c'amategeko mpanavyaha mu ngingo ya 231 irahana icaha c'uburozi. Nta mategeko y'ikirundi dufise, na mategeko y'igifaransa. Mu gifaransa bavyita épreuve superstitieuse, ariko no gerageje kwivuga mu kirundi n'amangetengete akozwe ku muntu, umuntu akaba yavyemeye canke atavyemeye, akaba ashobora kumugirira nabi mu buryo bw'umubiri, ashobora kugira ingaruka mbi mu buryo bw'umubiri, kandi bikaba vyabaye mu buryo uwo muntu yabigize akaba yabigize mu buryo ashaka kwerekana ko ari ibintu bidasiguritse mu buryo bw'ubwenge. Amategeko rero arabihana, bihana igihano cyo gufungwa imyaka 2 kuva ku myaka 2, ariko mu gihe ivyo bintu vyatumye haba nk'umuntu ubuzima bwiwe bugahohoterwa, agakomereka canke mubiri ukononekara ku buryo adashobora gukora akazi, canke hakaba ico bita mutilation, akaba nka igihande c'umubiri we gicika. Muri ico gihe umuntu ashobora guhanwa gushaka ku myaka 20. Iyo ayo mangetengete nayo yatumye umuntu apfa, uwo muntu ashobora guhanwa agafungwa ubuzima bwiwe bwose. Ariko rero ibiba ugasanga abantu barikikana uburozi, hanyuma ugasanga abantu bagerageje ivyo kwihanira, ivyo navyo amategeko ntavyemera, kuko hari inzego ziba zibijejwe, ziba zije gukurikirana ivyaha, zigahana ivyaha. Kandi keshi n'ivyo bintu biba vyo kwikekana, kwera usanga hari ingorane nyinshi mu gihugu, abantu bakagira ingorane nyinshi, leta ikaba itariko irazitorera umuti. Umuntu ashobora kugwara, akagwara ingwara isanzwe hanyuma agapfa kubera ata miti caye ubuganga butifashe neza. Mu gihe rero itariko gutorera umuti ibibazo abanyagihugu bafise, baca bagerageza kurondera ivyitwazo caye kurondera inyishu y'ivyo bibazo, ugasanga abantu baraguye mu mporero. Nibi bintu vy'uko ubutungane usanga budakora neza, umuntu aho bamushikiriza ubutungane ugasanga ubutungane ntaco bukoze, navyo nyene biratuma mu banyagihugu haba ico kintu co gushaka guca bihanira, kubera bavuga ati uyu muntu turamwikeka ko uburozi, naho twamushikiriza ubutungane kugira ngo ubutungane bugire amatohoza, tubona atakivamo, tubona ubutungane budakora nk'uko bibereye. Nino kuri no nkuru dusozereye ko ano makuru yacu, ndabashimiye kubona mwadukurikiye naho ubutaha.